Shalom shalom bakunzi b'inyigisho Rhapsody de Realite mushikirizwa na Irambonagire. Tubanze tubifurize ukwezi kwiza kw'icenda. Tunabifuriza n'indwi nziza, indwi y'umugisha, indwi yo gutera imbere. Duhere ku gice ca mbere kijanye n'ijambo ry'umunsi. Hezagirwa hamwe n'umwizerwa Aburahamu. Dusome mu Bigalatiya igice ca gatatu ku murongo wa 14 havuga ngo kugira ngo umugisha wa Aburahamu ushike ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo, kugira ngo ukwizera kuturonkeshe mwemu twasezeraniwe. Umugisha wa Aburahamu ntabwo ari ikintu gisanzwe, ni umushinge w'ubutumwa bwiza. Benshi bawufata nk'umugisha wo gutera imbere ku bigaragara, ariko urarengeye ivyo. Umugisha wa Aburahamu ufatanye n'ubuntu bw'Imana, ubwiza bw'isezerano usobanurwa mu rurimi rw'Igiheburayo hezed. Ufise ubuntu bw'ubumana, ukuvyara, ukuganza, kandi cane cane isezerano rya mwemu. Igihe Imana ahamagara Aburahamu yavuze ngo nzoguhezagira kandi uzoba umugisha, uzoba isoko ry'umugisha, kandi imiryango yo mw'isi yose izohezagirwa biciye muri wewe. Nk'uko tubibona mu gitabo c'Itanguriro 12 uhereye ku murongo wa 2 gushika ku murongo wa 3. Ryari ijambo ry'ubuvugishwa ry'Imana ifatanye n'ubutumwa bwiza, kwari ukumenyesha umugambi wayo kugira ngo ikwiragize hose urukundo rwayo, ubwiza bwayo ku bantu bose biciye mu kwizera. Intumwa Pawulo yarerekanye neza yuko uwo mugisha kuva ubu ushikira n'abanyamahanga biciye muri Yesu Kristo. Nuko nimba muri Kristo, muri uruvyaro rwa Aburahamu, abaraganwa nawe nk'uko isezerano riri, nk'uko tubibona mu gitabo c'Abigalatiya igice ca gatatu ku murongo wa 29. Murabashitsa isezerano ry'Imana ryagizwe kuri Aburahamu haciye imyaka myinshi. Iryo sezerano rifise ugutsindanishirizwa, ubugorotsi, mpemu yera no gushikira umwuzuzo w'Imana. Bibiliya ivuga mu gitabo ca Galatiya igice ca gatatu ku murongo w'9 havuga ngo nuko abishimira ukwizera bahabwa umugisha hamwe na Aburahamu yizera. Mu gihe Imana yagize isezerano kuri Aburahamu, yari yigize no ku ruvyaro rwa Aburahamu, abari muri Kristo. Mu gitabo c'Abagalatiya igice ca gatatu ku murongo wa 16 havuga ngo nuko Aburahamu niwe yasezeraniwe amasezerano bo n'uruvyaro rwiwe. Ntiyavuze ati mvyaro nk'uvuga benshi, yamara yavuze nk'uvuga umwe, iti n'uruvyaro rwawe nigo Kristo. Igihe mwakiriye Yesu Kristo, mwafatanijwe na mwemu yera kubw'isezerano. Ico kimenyetso kigaragaza nk'abegukira Imana kandi ikabaha uburenganzira ku migisha yose n'uburusho bwose bw'isezerano rya Aburahamu. Mu Bigalatiya igice ca gatatu ku murongo wa 29 havuga ngo ko muri aba Kristo, muri uruvyaro rwa Aburahamu, murabaragwa nk'uko vyasezeranywe. Mutambukire mw'uko gutahura, mutambukire mw'ivyo vyiyumviro. Ntimuzogerageza kugira ngo muhezagirwa, ahubwo mwarahezagiwe hamwe n'umwizerwa Aburahamu. Aturi ivyo mubibemwo kwiragiza imigisha ahantu hose. Aleluya! Tuje mu gice ca kabiri kijanye n'isengesho ry'uno musi, twisunze inyigisho twize uno musi. Twature duti ndi uruvyaro rwa Aburahamu, ndahezagiwe, ndatekaniwe muri Kristo Yesu. Umugisha wa Aburahamu ukora muri jewe, mu mwemu yanje, mu mushaha wanje no mu mubiri wanje. Mfise uburenganzira bwose ku kintu Imana yashizeho muri Kristo. Ntambukira umunsi mu magara y'ubumana, mu gutera imbere no mu ntsinzi, mw'izina rya Yesu, amen. Reka turangirize ikiganiro cacu Rhapsody de Realite mu kwatura aya majambo yo kwakira umwami Yesu Kristo mu gusubiramwo uku gukurikira. Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Ndemera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndemera ko ari muzima.
ndatuje akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Urakoze mwami wanje Yesu gukiza umushaha wanje, ubu ncitse icyaremwe gisha. Turagukeje, ubu ncitse icyaremwe gisha. Hari icubaza kugira ngo ushobore kubandanya ukura mu buzima bw'agakiza, hamagara kuri 61 40 ubusa 14. Murakoze naho ku munsi w'ejo, mugira umunsi mwiza.